ta agenda nzimvye kabisa babimenye babimenye ndazimvye ariko bon ubuzimbe bwanje ni vyiza ntanga n'umunezero ntanga antuka nawe iyo ampaye amahera mba nagusavye urabona yuko show yawe canke urubanza rwawe rutagenze nabi urabona yuko n'abantu baryohe ngo baba barujemo hama prix iratandukanye gukora show y'umuntu yateguye asanzwe cyo kimwe no gukora show ya campagne babitandukanye urumva campagne kategezwa kuba uraduza umuntu asanzwe nawe nyene ukamenya ingene mu dealinga hama rero nundi muntu haza ntimuna dealing akubwira ati no kuri jewe ndagusabye umfashe mfise bije ngana gucyanye ugasanga n'amahera guhaye arenze nayo uhora uronka canke ari musi nayo uhora uronka aho niyo ucubi managinga rero jewe mpora ndonka ibiraka vyinshi ndabishimira Imana ndabishimira Imana cane kuko je ndazi ko mpora ndonka n'amatoni kuzunguruka Burundi bwose ndamaze kuzunguruka na Braludi 4 fois Burundi bwose curo zine ndamaze kuzunguruka na Dieudonné Nahimana ndi kumwe na Sadbi n'abandi ndamaze kuzunguruka na Interpetrol donc maze kuzunguruka n'abantu benshi cyane hari n'igihe bishikaje nkavuga ati uku kwezi nzomara ruguru bizoshika nkaruha reka njaye n'undi. Hello abakunzi bandaha TV ndabaramukije cyane aho muherereye abariko baradukurikirana muri mu mice itandukanye ndabaza ko mumeze neza je bameze neza cyane nkuko mubibona ni Angeneri kuri micro ndiko muri mutumire abenshi musanzwe mumenyereye muzi ko byinshi bitandukanye ariko je ubwo wanje ndaje kugira ngo tuganire ndamumaze byinshi bigiye bitandukanye uwari we icari byinshi nyene bigiye bitandukanye muraza kuvyumveka ndamwakire cyane turakwakiriye mahoro umeze neza alhamdulillah. Bo ibyo byose rero muravyumva je sinzi na kimwe umeze neza ariko ndashima Imana abatakuzi tubabwire kuri muri bane. Bon nitwa Ami Pro da MC ndomenyesha makuru ngongera nkaba mu MC abasanzwe ntegura n'ibiteramo rimwe na rimwe. Murakoze cyane muravyumva ko musanzwe mumuzi antuka ntagerageje kuvyibuka ndabizi ko mubizi neza ikintu numva cyambere nomazi naho avuze ivyo Ami Pro mu buzima busanzwe ninde apana Ami Pro wo mu MC apana umenyesha makuru Ami Pro ni Ami Pro no umuntu asanzwe Ami Pro n'umuhungu agira gatatu mu muryango w'abana batandatu Ami Pro n'umwana akifisa abavyeyi bose Ami Pro n'umwana afise n'undi mwana yitwa Gold Lohan Nathanael Magic Marley ishimwe nibaza yuko ari ivyo bon abasanzwe nkunda n'Imana no gusenga. Amen. Avuze ko ari umwana wo mu bandi bana mwavyumvise kandi ngo afise n'undi mwana arakabaze njengira kama siko niko babivuga ngira ngo afise umwana arafise mama wiwe ego arahari muco mu nkosora ngo muntera amapoto arahari mugari katubimubaze mama wiwe ari arahari kuko umwana ntava ku giti umwana ava ku muntu kandi umwana atangwa n'Imana donc navuze wambwiye mvuge uwondi donc nivuze mama warahari of course ya okay nenefse avuze ubari we ntiyaramushize ngo naringize ati reka ndamubarize Ami Pro rero ikibazo numva shaka kukubaza abantu benshi ndo mapa no kwivugira bavuze Ami Pro bumva kenshi bumva MC kubera ki Ami Pro akunze kuguma garuka kenshi kabaho mu ma event matandukanye. No, I work hard ndakora cyane kugira ngo nshobore guhurumbirwa hama nkagerageza no gutanga ibintu abantu bakunda kuko yaba ntatanga ibintu abantu bakunda niba abantumira ngerageza gutanga ibintu abantu bakunda kugira ngo mbandanye nizegwa n'abategura ibiteramo nshobore kugaragara mu biteramo iyo umuntu yagutumye mu giteramo nko mu MC ukanezereza abantu neje arakongera ariko yagutumiye ukacugira ibintu bitabereye sinibaza ko yokongera donc ngerageza gutanga ibyo mfise byose nkabiha abantu babaje mu giteramo kugira ngo neje canke hegeje bashoboye kumamagara kandi canke ni kubera novuga ati ngira arabishiramo no guhinyanyura ku bintu vyerekeye uburyo ko tuzi n'igikorwa kitoroshe kandi uwo abantu basanzwe babikora turabazi sanga abantu menga tukovuga ko twemera cyane canke no ku kintu cerekeye uburyo urabagirira kandi ku munsi
oya sinovuga gutya ahubwo nibo babumpa kuko je mpamagaye muri show mpamahera kandi amahera atari make nibaze yuko ababizi barabizi hamaze kumamagara barabizi kuko nanje ntanga inguvu zanje zose rero iyo ntanze inguvu zanje zose n'umuntu ategerezwa kumpa amahera kwiranye n'izo nguvu mba natanze. Ikindi kibazo numva noca mbaza nimba atari banga mu masho atandukanye turakubona mbega mu manza zisanzwe nk'ibi bavuga ama mariage ki turetse aya ma concert y'abakina bakisanzwe ukora ico kintu beaucoup cyane n'ubu tuje gukora ikiganiro mvuye ku dilinga dili ya mariage zoba muri no weekend nyene ivyo ndabikora cyane ariko kenshi sishobora guposta ama mariage ariko ama evenement ndayaposta ko n'ama evenement bazwi n'abantu bose ama mariage singombwa yuko ndayaposta kuko hari n'abantu badakunda yuko posta mariage yabo ariko ama evenement ni ngombwa yuko posta nico gituma badakunze kubona ama post ya mariage ariko ndabikora cyane ama anniversaire uno munsi tuza kutuvugana ndafise anniversaire nza kwemsinga mu mwijoro mu minsi naragiye kwemsinga muri anniversaire y'umumbato muri Miss Cibitoki donc ndabikora cyane. Okay, urumva ko ari byinshi ukora mu gikorwa kimwe ariko ngaho hariho nk'umuntu asangwa avuga azi nk'impano yiwawe azi ngene ubikora neza akavuga ati jewe kubwiwanje garageje kora urubanza Ami Pro no mutorera akamfasha muri no rubanza mugo gacu usanga ko arabasanzwe bakumenyere mu bintu byinshi bitandukanye ugaca bagutinya bibaza arazimvye uburyo ntitworonka ku buryo adufasha urubanza bitandukanye muri izo manza zose ukora nuruhe ruja ku kanoti karenze canke wisugira uvugane n'akanoti umuntu sha agenda nzimvye kabisa babimenye ndazimvye ariko bon ubuzimbe bwanje ni vyiza ntanga n'umunezero ntanga antuka nawe iyo wampaye amahera mba nagusavye urabona yuko show yawe canke urubanza rwawe rutagenze nabi urabona yuko n'abantu baryoherwa baba barujemo hama iratandukanye gukora show y'umuntu yateguye asanzwe cyo kimwe no gukora show ya campaign babitandukanye urumva campaign kategerezwa kuba uraduza umuntu asanzwe nawe nyene ukamenya ingene mu dealinga hama rero n'undi muntu haza ntimuna dealing akabwira ati no kuri jewe ndagusabye umfashe mfise bije ngana gucyanye ugasanga n'amahera guhaye arenze nayo uhora uronka canke ari musi nayo uhora uronka aho niyo cubi managinga rero ariko gusa kimwe nuko prix yanje irahari sino yivugira ngaha ariko kumbure ku bankene barashobora kunsanga ku ma social media yanje nitwa Ami Pro MC kuri Instagram urashobora kunsanga kuri Facebook nitwa Eros Amis WhatsApp ngoresha ni +257 75 49 17 72 tugeza tukaganira. Okay, muravyumvise hano mushaka kumutora. Ikindi kibazo numva no baza Ami Pro kubera ko asanzwe abimenyereye dubwi wanje ndamuzike aho novuga ko ngira ata nabandi bantu novuga bashika 5 ngira no navasanga nibesheye umuntu abazi nk'ubu MC washaka mbe navyo ko umumenyesha makuru nabivuza abantu benshi tuzi yuko uri mu MC nuba atarakumva ndabizi yo kwemeza abantu yuko Ami Pro ari umuntu arenze mu MC ndagerageza na urabizi ndagerageza urabizi baje kutuvuga nuko anaziye Ami Pro akandi kabazo ndakubaza nirihe kosa umaze kubona ikibazo cya mbere umaze kubona ku bandi ba MC mukorana ko ndibaza nubwo urenze si bose bagubwira umaze kubona nabandi bagenda bakoresha ahandi mu zindi evenement zitandukanye je ndabakunda ndakurikirana ba MC cyane kandi benshi turakorana gusa sinoza ngango mvuga ikosa ngo ryanaka ngo rimeze gutya canke sinaka ni juste guhanurana uvuga uti ikosa iri niri riraba mu ma evenement ingene rero twebwe aba MC tumeze dufite urukundo kandi usubumwe tukagira n'ingene dukorana iyo uzi yuko hari ikintu kitameze neza kuri uyu canke kuri uriya uramwegera ukayemubwira igikuru nuko yabagakosa kamaze kuba kuri je canke ku bandi turakabwirana hamwe ibintu bikagenda neza hama nk'abantu nabo bifuza uwo mwuga bumva muri bo nyene bafise iyo ntoze we wabitanguye gute vyakuje mu gute ni kihe kindi kintu novuga wahereye imbere yavyo kuko menga vyashotse bimeruka bon experience wari ufise byagenze narakoze narabigwaniye natangiye kuba umu MC ku ishure bakabwira yuko ndabishoboye abanyeshuri twigana defo ngiye n'aba prof bambwira ati ntacu uzova mu minsi yose ureka kwiga ukagenda muri ivyo bintu bisigure ko mwishura atabitora reka kwiga no sikuvuga ukonye jewe ilevre nta bwenge bwinshi nari mfise mu ishure ngo bwinshi mwe bwo kuwa mbere no wa kabiri
ariko sinayoberwa kandi mu bantu bari bafise amanota meza n'abandimwe nazo ko nimba ari abaprof ariko baradukurikirana barabizi none munsi bamwe turahura bakambwira ati biradutangaza ingene wafadikanye ibintu bibiri kandi bikagenda neza gusa ni hamusanga umwanya wawe hari umwanya uvuga ati jewe uyu mwanya reka mbosi ibi bintu mu prof ntajyoyega akamashaka yuko minsi yose wa mu boss ibiharuro n'ibindi ariko ntatawure yuko hambavu ibiharuro n'igifaransa canke n'ibindi twiga za biologie za chimie hari ubundi buzima busanzwe umuntu akwiye kwiga kugira ngo ejo canke hirya ejo ushobora kuba uwundi muntu rero ndabitangura buke ndakora kermesse ya lycée ya École Internationale de Gitega bon EIG abanyeshuri baravuga ati wow fantastique c'était quand sinibuka je gusa ico nzi nuko natanguye gukora UMC niga muri 9e kandi natanguye gukora ku radio ko je natanguye gukora ku radio niga mu 9 kana korera ni radio ushimi nakomeye nakora radio Télé Renaissance nibaze ko benshi bavyibuka imbere yo kunja muri Buja FM bitanguraho mu to evenement duto bakaza baramamagara haragera aho jewe mbonye ama evenement akuze nkabwira abantu nkarondera nimero z'umuntu yateguye evenement nkambwira ati nako nomfasha je nka mu MC yaje no gutompemba tunatahu ndafrap Okay, muravyumva hari ikintu cyambere nkora numva iyo turiko tubona abantu bamaze gushika hejuru mu mwuga bakaguma bamwe bafise nico cyumviro bakaguma biyumvira ngo bijya no bishikaho gute yabishitse ko gute nka imbere yuko ngira ico mvuze ni giki wobwira bajya abantu mu mutwe bakunda uwo mwuga w'UMC muga batabona ko mabo bitangura eske Ami Pro ari capable yo gufasha uwo mwana yumva afise iyo talent cyane jara n'aba MC benshi no munsi tubona jewe mfisemo uruhara runini kugira ngo bagere aho bageze urashana nenda kubaze nk'ubu bashaka kubona uri kuriyaga n'umuntu dufatanye mba muteramanye n'abantu ukavuga uti shawe urafise tala y'UMC nka kujya tuvuga nk'abaririmbyi nashaka kumva nk'umuneka aririmba ukacuvuga wow wewe urashoboye kuririmba ufise ijwi ryiza ni benshi reka ndago example jewe mpora ndonga ibiraka byinshi ndabishimira Imana cyane kuko je ndazi ko murandonga n'amatoni kuzunguruka Burundi bwose ndamaze kuzunguruka na Brarudi 4 fois Burundi bwose curo zine ndamaze kuzunguruka na Dieudonné Nahimana ndi kumwe na Sadbi n'abandi ndamaze kuzunguruka na Interpetrol donc maze kuzunguruka n'abantu benshi cyane hari n'igihe bishika je nkavuga ati uku kwezi nzomara ruguru bizoshika nkaruha reka njaye n'undi uyo wundi ntari mwidili je ni dili yanje je nimba bamaye dufate nka 3 millions canke 4 millions kabanze yuko ndaza kumuha Paris yo dufate nene ngo unye ari nka novuga nka societe kanaka yatoyewe nko agiye ku nk'umuyenzi urashaka gutwara undi muntu bakamwemera ko akubera mu kibanza ntambera mu kibanza turakorana ndamwigisha akabona ingene nkora tugakorana ico neme ico nkunda kandi ico mora nshimira Imana nuko ni iyo kampuni canke uyo muntu yonda mpropose ati uno musi takuzanira uyo muntu runaka ntavyanga kuko abazi yuko umuntu ngiye kumuzanira ari umuntu nizeye kandi hamwe yo nizina ryanje ashobora kubashize hasi ariko mba nizeye uyo muntu nuko bigenda maze kujana benshi hari n'igihe ndonka dernièrement niyo vyashitse ugasanga chaque semaine mfise imanza nka zibiri chaque semaine mfise zibiri kandi zose umva barampaye n'amahera muga nka buri ngende ndabimanaging nkamagara umundi muja nkambwira ati wowe genda muri uru rubanza toraya jenzo koribi hama nkashima Imana nuko Okay, reka Jenny sabire basha abantu bakunda kuvuga ngo abantu barakunda amahera. Ami Pro afise akazi kenshi karenze. Jere iyo narishoboye uwo mugana kumubwira nti ambranche muri ako kazi mugabo urumva arashaka kuba afise imanza nyinshi aducorere. Mugani wa baraha aducorere kuri Ndaha TV aducorere muri uwo mwuga turi nyuma yo turamushigikiye. Nzoba. Yagende duhaye rega. Ntawapa musijala. Abakunzi ba Ndaha TV muravyumvise abako badukurikirana. Mwari mwifuza kumenya ubwa mbere na mbere Ami Pro uwari mwari mwifuza kumenya itari itakora ngene yabitanguye ngene abayeho ngene abikora muravyumvise ko no kubafasha shaka kubafasha ababishoboye bizamanza ama anniversaire mwitinya maze kubona ama anniversaire make sinzi ko je ntazijamwo nuko ntaziraba si menshi ya Ami Pro ndibaza ama anniversaire gutumira kubera baba gutinya bibaza ngo
bon hari n'abandi je ngenda gufasha bisanzwe abajama karyosha umunsi tu bigahera hari n'ingero ushobora kuja mu rubanza namaze gushika mu rubanza bakansaba urashobora kuba umuhemsi wumva nanje naca mba umuhemsi nyene kubera nzi yuko abantu baguha ibintu hari n'igihe nshobora gukora ibintu vya free akaba ari byo bimpa nyene amafaranga guys muravyumva afise umutima mwiza ntimubure mutumira mu manza ziwanyu kugira aze kubashigikira abafashe n'urubanza rero jewe ico nashaka ko tuganira bon novuga ko vyinshi tubiganiriye hakuru hari ku buzima bwiwe bw'ubu MC ndibaza ko nibikurikira ibibazo ni byinshi cyane cyane ku bantu baba baramaze gushika kure mu bintu bigiye bitandukanye ameme tano mu journaliste ni mu MC ni muki urumva afite ibintu byinshi twomubaza reka ndamukengurukire cyane ndaramubaze yuko ikindi gihe twamukeneye tuzomuronka mu biganiro bitandukanye ndetse no kudufasha imanza. Asante nubwo yobejo nta kibazo karibu sana jewe ndi umuntu aganira n'abantu bose kandi umuntu azi yuko yavuye kure kandi ategereza gushika kure kandi mu gushika kure kwanje ntegereza gukora cyane gusenga no kujana abantu bamfasha muri urwo rugendo ko gushika kure kandi ntahura nuko sinkunda gushika kure ndi jenye nahubwo nshike kure ndi kumwe n'abandi kugira ngo ejo canke hirya ejo n'izina rya mipro ryava hazo bariho ba mipro bandi ndabashimiye cyane Imana bahezagire kandi karibu no mu mwuga ugoye rasa ubeneje wombera tu ndakwisunge gatoye MC Neri muravyumva guys byogenda gute ibintu byose ni pole pole naje ngitangura sinayinzi yuko vyombera canke no bishobora ariko avec le temps naratahuye yuko ikintu cyose tegeza gukora bukebwe kandi ugashiramo ishaka mu nyuma bikaca bigenda neza karibu kandi mugabo kumenyesha makuru ko bon sinayenda kumenyere kuri je ni rya mbere karibu sana n'umwuga ugoye ariko n'umwuga uryoshe mu gihe wamaze kwitahura kandi uzi iyo uri kuraja je niko nkunda kubwira abantu je natanguye muri no mwuga mfati ngira kwikinga no mushaka kwa umuduga wanje ashaka kuba maze kurira indege zitari nke maze kubona ibihugu bitari bike birenga kuri 7-8 kubera no mwuga rero karibu sana hama numguzo uhura n'ingorane nyinshi cyane ariko tegeza kumenya ingene uvyifatamo kuko ntahura neza yuko muri no generation umuntu wa mbere amaze guhura n'ibibazo byinshi ni jewe ariko gushika ino sanda cyane kuri top kubera iki kuri top nuko ndamenya ku managing izo ngorane ndamenya kubana n'abantu kanatahura neza yuko hari umuryango ntegereza kudodora ko n'umuryango ntategereza kudodora ko nkatahura neza yuko abantu bose nkwiye guha umwanya ariko hari abandi nkwiye guha umwanya kugira ngo bamfashe gushika ku iterambere ndabashimiye cyane abantu bose akwiye guha umwanya nawe uri kuradukurikirana abantu bose akwiye guha umwanya ndamushimire cyane kukuntu anteye intege mu mwuga urumva n'umwuga utoroshe muga ndibaza ariko badukurikirana mubishize bishaka biroroshe cyane gikuru no gushira Imana imbere hamisigaye namwe mukadushigikira ni ibintu bisanzwe kandi ndamushimire cyane nongera ndanamutera intege womenga yaramaze gushika ahantu mugabo ndamuteye intege cyane n'umuntu reka bikora neza yamye bikora neza twiteze n'imbere yaho ko azobada yabikora neza ndabashimiye cyane rero mwese mwako muradukurikirana reka ndamubwire anyimba bakajambo kanyuma basezere cyangwa wajeje Jenny bon mwakoze Imana bahezagire mugiye subscribe kuri channel ya YouTube yawe yitwa Ndaha TV hama mu following ku ma account yiwe y'aba Instagram Twitter Facebook TikTok n'ahandi hama umutumwe ntiwigira inama umutumwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba turi hamwe turashobora gukora ikintu kizima ariko dutandukanye harantu tutoshika ariko mu gihe turi hamwe dushobora gushika kure cyane Imana baho umugisha ndabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe na Angeline Yakimana nta byinshi nosaba kuvuga yavuze ko mugira subscribe partage like commentaire ibyo byose ni ibintu dushaka ku bwanyu murakoze cyane mukomeze mugira ibihe byiza bye bye